S.S.I dusangire amajambo dusanga muri Zaburi 126 umurongo wa 5 haravuga ngo ababibabarira bazokwimbura banezerewe. Dusangire ijambo rivuga ngo Mubivyi ntucike intege. Hariho ababivyi bo mu buryo bubiri. Hariho umubivyi wo mu buryo bw'umubiri n'umubivyi wo mu buryo bw'impwemu. Aba babivyi bose Bibiri bahamagariye kwihangana. Umubivyi wo mu buryo bw'umubiri ni babandi babiba ibi bitegwa dusanzwe tubona hanyuma bikazohunda impeke tukimbura tugafungura. Umubivyi wo mu buryo bw'impwemu ni umubivyi abiba ijambo ry'Imana. Abo babivyi bose basabwe kudacika intege. Mu yandi majambo bategerezwa kwihangana. Yakobo niwe yanditse aravuga ngo nk'uko umubivyi arorera imirima yiwe yihanganye, natwe bariko turorera yuko umwami wacu azoza, kuko hariho abantu bariko barabivamwo Kristo Yesu ataragaruka. Wa mubivyi wo mu buryo bw'impwemu ubu niwe nshaka gushimikako, niwe wubiba ijambo ry'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo babibabarira bazokwimbura banezerewe. Ushobora kuba uri kurabiba ijambo ry'Imana urira kubera uburuhe, kubera gusenga wisonzesheje, kubera ikiguzi bigusaba, kuko burya kubiba ijambo ry'Imana biradusaba ikiguzi. Rero nagira ndakubwire ngo hariho umwimbu uzokwimbura, kimwe gusa usabwe nukwihangana gushikaho umwami Yesu azozira. Abo Yesu azosanga barihanganye bazokwimbura banezerewe cyane. Kandi Bibiliya iratubwira ngo muri Yakobo nyene yuko ngo abihanganye babita abahigwe. Nukuvuga ngo ni wihangana hari umunsi bazovuga ngo uri umuhigwe. Ni cya gihe cyo kwimbura unezerewe cyane. Rero nshuti yanje, naho byo biruhije ibikorwa vy'Imana uri kurakora, ni wihangane. Naho wowe uri kuraruha, naho wowe hari ibiriko biragutera ibibazo ingorane, ni wihangane. Hari igihe cyo kwimbura kandi uzokwimbura unezerewe. Nuko rero wewe uri kurabiba ntucike intege, ariko wihangane kuko uzokwimbura unezerewe.